bijanye na management yacu ya Natasha murazi yuko yahora mu rugendo mu gihugu c'Ubutaliyano aho yari amaze iminsi ari mu karuhuko n'umuryango wiwe, ariko mu bintu nyamukuru mwagiye murumva cyane nico dushaka kugira ngo dushimikire cyane ni benshi bagiye baratubaza ku byerekeye studio, baratubaza ku byerekeye audio production, baratubaza ku byerekeye video production, baratubaza ku byerekeye radio na televiziyo tuzokora muri kazoza. Programme cyangwa imigambi yacu muri management yacu irabandanya, kandi mu bisanzwe ariho benshi mwabonye yuko Natasha yari yatumiwe vuba cyane, yari yatumiwe mu giteramo. Icyo giteramo rero nizogaruka kuko byaraheze, rero hageze yuko tugara icese ibyerekeye icyo giteramo, hanyuma twabandanya na kalendari iwacu. Kalendari iwacu rero mu bisanzwe itangurana n'umunsi w'ejo, aho maze kubona mu mbuga ngurukanabumenyi ikintu cyitwa La Boss Party. Iyo La Boss Party rero niyo tugiye gukora ku munsi w'ejo, aho bwera cyane kugira ngo muri Mutikazi Natasha ashobore kuryoherwa n'abakunzi biwe hamwe n'abasanzwe bakunda ibikorwa bya Natasha. Ibyo rero biri mu ntumbero yo gukomeza urukundo hagati y'umuririmbyi wacu hamwe n'abasanzwe bakunda ibikorwa byiwe, kwegera bimwe bivuye ku mutima abo basanzwe bakunda gushyigikira ibikorwa byiwe. Rero iyo La Boss Party mwabonye kuri afishe, ni afishe yasohotse, nta mafaranga, ukinjira ni ku buntu, n'ama invitation twashoboye gukwiragiza hirya no hino ku bakunzi ba Natasha. Ntitwashizeyo amasaha, kuvuga rero ufise invitation arazi igihe iyo La Boss Party izobera, naho izobera ndibaza kumbure ko usanzwe dukorana neza n'abana bariya cyane abamenyesha amakuru abazoshaka kuza kwifatikanya natwe, tuzobaha akajya kugira ngo baze kwifatikanya natwe na cyane bamenye babone amakuru, kuko muri kino gihe twebwe ikintu cyose dukora dushaka yuko abantu bakibona, hanyuma babone aho tugatera intambwe. Ikindi ni novuga icyanyuma imbere yuko tuza kubaha umwanya kugira ngo dushobore kubaza ibibazo, ni igihe Natasha yashyize mwumvise avuga akajambo yavuze, avuga ati umuntu niyaza kubaza Natasha uzumubarire uti ufise gute. Iyo rero niyo terme tuje kandi kulansa officiellement muri no conference de presse. Hanyuma rero turabaha ikaze abesha amakuru mwese ufise ikibazo cyangwa kiriya kugira ngo dushobore kubishura. Murakoze. Abagiye gutora umuririmbyi kazi kuno munsi natwe twaje ngaha amasaha yawe twabiriye hajya aho twari twari mu kibanza kimwe tugira hamwe twese, hanyuma dushitse hano turazi neza ko tumaze kumva igikorwa muzokora ejo La Boss Party ku munsi w'ejo, n'igitaramo kandi ikindi cyari gisanzwe kihari kizoba ejo naho Natasha atakirimo. Ikibazo cyane gitangura ni iki: abakunzi ba Natasha tubazi kutari bake, ejo ntozo muri mu gitaramo kimwe bari bazi ko azobamo, ubwo bose baba bazi ko atazoba kirimo muri icyo gitaramo cy'ejo. Sindabizi ngene mukora mu kwishikiriza ko waba wabimenye ko batazoba, barashobora kuza baje kumuraba ugasanga sihari, kuko ntihenze ku mafishe bararimo ibintu. Sinzi rero yuko mwabikoze kugira ngo bamenye ko atazoba arimo, nk'umwe ko atazoba bamubona aho bamenye aho baza kumuraba kuko arafise activité nayo ejo. Sinzi rero ko watubwiye uti naho bisa bisaniye, ariko tubona neza ko mushobora kuja kuraba igitaramo yo musanze akimubuze bagaca kumuraba mu kindi arimo, ubwo n'icyo bigakomeye ngo biri kumwe. Hanyuma ikindi naco ni ibijanye n'iyi lancement officiel y'ijambo, ruvuga ijambo ry'ubuhinga, c'est un mot technique
twarabonye muri kahise mubibona gute yari jambo technique ryazanye n'indirimbo ariko gushika no musana abantu bavutse inyuma yacyo barivuga hanyuma iyi mo technique yindije mufise gute ufise gute ufise gute sivyo yoba ari mo technique mutakazi kanyu ije kuransa inirasuma yayo ino jambo mugabo nagerageje kuransa ibiki by'ukuri mu bikorwa bya hafi cyangwa nakura ama projet office ubwo turavuze mu biganiro byinshi yuko mu gutangura no mwaka batanguranye ibikorwa byinshi hari igiteramo hari indirimbo hari ibintu byinshi byakurikiranye n'agashimwe karanze ubona aho nane inyuma ya ino jambo ufise gute twitege iki sinashatse cyane yuko dushimikira ku giteramo twamaze no gukingira muri icyo giteramo ko tuzoba turiko turabavugira ibintu ariko ndazi neza yuko igikorwa cyaratanguye hagati ya management yacu amwe naho bariko baratunganya ivyo biteramo mu gihe bariko baratunganya ivyo biteramo mu gihe turiko turumvikana twarakuye mu gahunda mu gihe twabonye amafishi yatanguye tutaraheza kontra ariko tutabarungikiye kontra iwacu nko ku munsi wa kane baca batwishyura ku munsi wa mbere rero batwishyuye muri ibyo twashaka yuko bituma umurinzi wacu yoba amerewe neza mu giteramo turaburamo ikintu kimwe yego muri kontra byavuga biti ikintu kimwe kibuze muri iyo kontra dushobora guhagarika kontra rero turabandikira turabamenyesheje nabo nyuma bashaka bati nta kundi bumva tukiriko turandikira kuko turakoresha ama email mu gutunganya iyo kontra ukuvuga twaciye tumva yewe umunsi nafise ibikorwa byinshi cyane hanyuma canumva abantu bantelefona mw'ijoro ku mugoroba w'ijoro babwira bati ngo ariho abantu bagiye muri radiyo baravuga bati ko muri Mbyikazi Natasha tuzoba muri icyo giteramo ndagira ngo niba bagiye kubivuga muri radiyo babonye ko aribwo buryo bwiza bwo gushikiriza ibyiyumviro byabo bisanzwe twebwe tubeshejeho no kuvuga tubeshejeho no kwishura ibibazo rero natwe twaciye dutangura kuvuga turavuga turasubira kandi turavuga ukuri turabishyira ku mugaragaro hanyuma turabasaba yuko uhagarika amapublicité yose ya Mbyikazi Natasha muri icyo giteramo cyo ku itariki 27 babikoze mu rugezo nuvuga nka 10% kuko bakoresheje gusa amafishi y'amarezo sosiyo baramukuramo Natasha ariko bibaza n'ubugiye muri ville cyangwa mu mabisi ugasangamo afishe muri Mbyikazi Natasha rero twebwe ni abantu dukunda amahoro n'abantu dukunda iterambere ry'umuziki w'Uburundi ni ukuvuga nta zindi ngingo tuzofata bivanye n'uko abantu bamwe bibajije yuko twebwe twibwiye muri icyo giteramo kubera akagare cyangwa kwishima cyangwa iki oya twebwe twanse agasuzuguro gafatiye ku yuko umuntu azanye umuririmbyi mu gihugu cy'Uburundi yuko umuririmbyi atagira ijambo umuririmbyi ntashobora kwivugira umuririmbyi ntashobora kugira icyo apropose ariko abaririmbyi bo hanze bobo bakabasaba ibyo bashaka byose bakabasaba n'amananiza bakabikora ariko umuririmbyi Murundi nta droit n'imwe afise yo gusaba kugira ngo igitabo ciwe kigende neza rero kubw'ibyo Natasha aba umuririmbyi wa mbere kuva Burundi bubaho yama kontra ku mugaragaro kandi bigaca bizana bezi marabibonye marabikurikiranye gushika umunsi hari n'abantu bamara telefona batubwira iki ngo tugira tonone show nta show dufise iyo show nta particulier gatoye muri programme nyinshi dusanzwe dufise rero umwaka ufise amezi 12 iminsi 365 muri iyo ariyo karambirezi wacu nyinshi cyane ni ukuvuga umunsi umwe bishobora gutuma twebwe tugira ingorane cyo gituma ku munsi tuzoba turiko twinezererwa kuri La Gospel hanyuma ikibazo kigira kabiri ndibaza acerekeye ikibazo kigira kabiri singa ni ufise gute
mu bwa mbere na mbere igihe Natasha yatangwa mu bibona gute byatanguye nk'ugushyira biratangura nka blage ariko biragenda biraja mu mihana biraja mu bamama mu bapapa mu bana bishika ku rwego rukuru rw'igihugu mwarabibonye igihe twagenda gushyira nyirincyubahiro umukuru w'igihugu cyacu trofe ya high people ijambo rya mbere nyirincyubahiro yamubwiye Natasha ati ubibona gute rero ubu naho ufise gute ni ijambo ry'ubuhinga nk'uko Singa yabivuze ariko nta kintu kijana muri bikorwa turiko turakora nicyo gituma hari abantu bahora babona Natasha turavuga mu bibona gute ese bashobora ko kajya gakobwa n'ibiki ariko ni umuntu yihagararako arazi ibyo akora nta kintu na kimwe tugikora uko nyine kugira ngo turyohere nta kintu na kimwe waba indirimbo ubona gute tugitangura ndibaza abantu benshi bibaza bati iyi ndirimbo y'ikirundi gusa aho izoshika ariko murabaza mu gihugu cy'u Rwanda muri Uganda ni indirimbo urashobora kuja muri boîte ugasanga bariko barayivuza mubibona gute amateleviziyo yose bamaze no kwiklasa mu maklasima yabo umunsi Natasha bavuga bati niwe winner wa High People Music Award niyo ndirimbo yavugijwe ndibaza yavugijwe presque yose turi kuri stage urumva uvuga ni indirimbo yagiye irangirisha amateka kandi iriko ni bavuga ni izina ry'ikirundi kandi iyo ndirimbo yakorewe mu Burundi 100% urumva neza yuko mu Burundi turafise ibyiza bishobora kwambuka bikagera ko rero ibizokurikira muzobibona niba bizoteba cyangwa bizoza hakikaye bizoteba ariko bizoshika kuvuga hazashobora kuza irindi bijanye n'iryo zina bizoherekeza cyangwa ibiherekeze abantu zohere tugenda gusa ariko intumbero nyamukuru y'iryo zina cyangwa y'ako kajambo ni kwereka agaciro umuntu afise agaciro n'ubona umuntu ahagaze ucumubona yuko ari akantu ari termina akoresheje bavuga basigura bino bintu ari abantu bita abagahungu cyangwa gakobwa cyangwa ibi cyangwa kabwana cyangwa bashosiku ayo mazina n'amazina y'agasuzuguro abantu bakunda kubona abaririmbyi bajya n'abantu umuntu ushobora kuhamagara wisha ngo ngaha ejo bafise igiteramo uzoririmba ufise gute banakuza gusa wewe ingo ejo wumva ndafise mbese umwana wanje cyangwa madame ufise gute ejo sinzi ibiki ndafise projet no ufise gute kwereka agaciro umuntu afise na cyane muririmbyi kugira ngo ashobore kugaragaza ibikorwa byiwe hanyuma ibyo bikorwa byiwe bimushikane ku rugero ashaka gushikako. Natasha ari mu bantu bariko bakora neza kandi umuziki biboneka yuko yawufashe mu ntoki ni Simba Dike ubundi nawe ni Simba Dume mbeka ataye musaza we mu rugamba nta mubano mubi bizohava bizana nta mubano mubi Sheba Karundi namba yaremeye kuza ngaha yaje kubera pole mugabo na Natasha nawe nyene uko bakoranye kwa mutaye wenyene mu rugamba nta mubano mubi bizozana hagati ya Sheba Karundi amikindi naco sikibazo nivyo nagira ndamubwire bandumye ari abantu mu buyenzi bakina filme bipfuza kubabona mbere mwe yavuze ati naho no mubona nka Chapfa yabikwiye ndiko ndabesha oh my god filme y'ama comedy bari bambwiye yuko umunsi no babona no basabira sinamba mwo kwigura mu kajya cyangwa bakaba program nibaza kivyo management ni bangahe ndabashikanye ni baba kuri event bakunda gutegura kuri 21 numero 37 turabivugana umubano mubi hagati ya Sheba na Natasha nibishobora kuba sijya namamagaye umubano hagati ya Natasha na Sheba ni mwiza cyane twarabivuze tuti na no ku munsi w'ejo tuvugana n'abari muri management yabo barashobora no kuza tukabonana bikunze turonse umwanya bakaronse umwanya cyangwa bakabemerera bakaza tugasangira n'ibisanzwe turi abantu b'abagenzi kandi nta kintu na kimwe aha turi kuri business turiko turavuga business kuvuga iyo turiko turavuga business ubugenzi turabushyira mu ikapu muri store iyo turiko turavuga ubugenzi turanywa turaryoherwa ibintu byose
biragenda neza mvuga rero ibyo ntangorane n'imwe hari kandi si Natasha gusa na Sheba Natasha na Pauline na Sabi icyo kibazo bavuze ngo kumutana urugamba muri kontra y'akazi umwe wese agiye gusinya kontra yiwe ubwo rero mu gihe umwe wese yabona yuko kontra imushimishije abandanya ariko ubonye yuko kontra itabushimisha uravuga bati ngaha jewe ndahagaritse sishobora kubandanya urumva rero umubano mwiza urabandanya twebwe dufitanye ikibazo na Crystal Event dufitanye ikibazo mbere na Napoli dufitanye ikibazo na Sabi cyangwa ubundi dufitanye ikibazo na Crystal Event. Crystal Event ni organisation ya événement ya le 27 ubwo rero icyo kibazo cyararangiye tutarangije ntangorane n'imwe ikindi naco nuko bo bagiye mu radio bisanzwe tege twashaka ko bivugwa mu radio ariko ko bashoboye kubivuga mu radio kandi baranadutanga bagenda baravuga kandi siko mwakurikiranye n'imvugo bakoresha imvugo y'agasuzuguro bakoresha imvugo umenga turabakuye turafise amahimeri n'umunsi turashobora kubereka yuko twababwiye batuti mu gihe mudashoboye kubahiriza kimwe mu byo tubasaba turasokoye urumva ntitutabisabye rero sibo batubwiye ngo tujye mu iteramo canke badukure kuya nta masezerano twabahaye bananiwe kimwe muri ibyo ikindi naco wavuze ngo twari kwicarana tugahanuza tukagira mu gihe umuntu amaze kuja mu radio akakubwira yuko ntabwo ukwiye mu giteramo kimwe akaja mu Samirizi mvaho yafashe ku Samirizi ariyo inzira yo gukemura icyo kibazo twagiye mu maradiyo nk'uko mubyiga muri shwageri nka rwanda réponse ko twategerezwa gutanga inyishu cyangwa gutanga umuco ku bijanye n'ibyo byitwa yuko barwara twagiriza twebwe ntitwashaka ko bijya ku iradiyo nibo babitanguye ariko umunsi wa mbere azi ubwo niyo nkuru yabaye mu guhengamo n'ubukomeye cyane haratanguye baravuga umuorganisatrice wa mbere baramutelefona na Paul abantu bose bashaka bakubisima mu batipe ariko babonye byakurikiye ntacyo twarihagaze turavuga tuzerekana umuco aho uhagaze so rero mu ncamake nuko igikorwa twakoze igikorwa cyo kwiha agateka kandi turazi neza yuko no muri kazoza n'ubundi muririmbyi abaorganizateri bavuga bati bariko barateza imbere umuziki w'Uburundi tumira ko umuririmbyi wo hanze usanga umuririmbyi wo hanze umuha anabeka nicyo ashaka wumva nawe bivuga ati nshaka mundonderere urutaro urazi urutaro nk'abijya urutaro rwakwiriye hariya mu w'intebe ataruzana umubwiye ati nshaka umunsi iby'ubugari n'umuyaga ashaka kuzanira umuyaga ukawukoza ubugari urumva igidashoboka aragikukorera kubera ibyo none twebwe iyo dusabye ibintu atashobora kubyemera hanyuma ugaca hajya ugasanga bavuga ati umuntu yanyinjiriye muri porogaramu ninjire muri porogaramu ntanayizi porogaramu yawe imeze gute icyo ndi kunakubwira kuri porogaramu y'iwanje shaka ko ubahiriza porogaramu y'iwanje sishaka kumenya porogaramu y'iwawe imeze gute ariko shaka kumenya porogaramu y'iwanje uko imeze nimba tudashobora gukorana n'uno munsi tuzokora n'ejo wamaze gutahura neza yuko umuririmbyi ategerezwa kuronka agaciro kandi bamenye neza yuko mu gihe aba baririmbyi baba bariko barazana nta tegeko na rimwe rya leta ryerekana yuko cyangwa muri OBR yuko iyo umuririmbyi kontra zabo ntizica muri OBR kontra zabo ntizica muri Ministeri ya Commerce kontra zabo nizo mu Kinigero murabizi sasa rero mu gihe umuririmbyi wo hanze yaje ukamuha $10,000, $20,000, $30,000, muramubyumva babivuga n'amaradiyo n'amateleviziyo hanyuma agaca afata $45,000 yagwize mu Barundi nangahe mu gihe ayatwaye yose atana ikigera 10 gisigaye muri OBR cyangwa muri leta nicyo gituma agenda baratugaye ega amafaranga y'iwacu twebwe yakatwa none ko dufise amakontrakt yaca mu OBR
nuko usanga amafaranga muhiya akasoma hera ubundi ariko umunyamahanga amafaranga yose yayatekeye mu isakoshi yatwaye muhira y'ibirayi akagira ibyo ashaka icyo gituma rero bagomba dusuzugura rero nukuri tuzusaba leta kugira ngo izoraba ayo bazore bayashyira ku mugaragaro ndetse muri bo barabe yabasanga kugira ngo hasigare ikigira cumi amafaranga nicyo tuzora kuri iki kori gusa nabo nyine barikora mu gihe baje kuvuga kurondera amafaranga murakoze. Nitwa Jules Tegaire, journaliste à la Radio Colombe. Akabazo ka mbere nk'uko mwari mwabivuze ati tumuje na cyane gushyira ku mugaragaro igikorwa cya kabiri cy'ibikorwa by'uno mwaka bya Natasha Labamba. Igice cya mbere cya Natasha muri amezi ane ya mbere aheze twaribonye cyaravuyemo amasuccès menshi, amakoncert adasanzwe no gutwara trophée idasanzwe. Mbega ntidushatse kumenya igice cya kabiri programme tuvuga ati iki kizobera iki gihe mwebwe nka management yiwe muravye ibikorwa vya mbere ivyo yashoboye gushikako mubona igice cya kabiri mukiraba mu vyo mwamuteguriye Natasha wo mu kwicumi na kabiri azobageze ku ntambwe yayo. Ico ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri mwazanye akatama tekinike gatoya gashasha k'ibikorwa byanyu ariko ufise gute n'akantu mwazanye bivanye n'ibyabaye ngira kuva ku bya DJ Paul sigura yuko byavuye kuri iyi show. Natasha mu myaka 3 yeze nimba atari ine yaratunganije festival idasanzwe yitwa Amahoro Festival. Bega mwebwe nka management murafise icyo mutegura kugira ngo abo bantu mwabwiye ufise gute mubakebure mubakosore kuvyo batashoboye kugira mwebwe nka management mubikore. Ico ni kibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu reka ngaruke kuri concert kuko n'abandi bari bayagarutseko. Ikibazo cya gatatu ni kucerekeye ivyo mwavuze ati twaratangaye kubona concert bagira amafishe bakadushiraho kandi tutaraheza kuvuga ricereye kontra. Mbega kucerekeye ico ntihoba harabayeho ugusamara kucerekeye management yanyu? Mbega niyo experience bibaye bwa mbere mu Burundi bibasigiye mbere nk'abatunganya ibikorwa vya Natasha? Ikindi cya kane design benshi ndazi ko abantu benshi bara designing ibintu by'afishe babona barafasha amafoto barateragira ukuntu bisanzwe. Iyo tukoranye n'abantu bose turabaha foto muri flash cyangwa muri mail. Ijya foto bakuye muri Facebook ushobora gukora tunganya igiteramo gacuke mu gufata foto kuri Facebook bashira kuri afishe. Muri icyo gihe cyose twariko turanegosia kontra ko turanegosia kontra muri terme ya kontra niyo tubasha kugira la suite. Ça veut dire tubaha foto murabaza bose niko tubigenza bose mu bitaramo twagiye byose turabaha foto iyo dushaka twere. Ifoto sinzi aho wayifotora kandi ko bayisanze muri ville yanjye n'abisi barayikura barayishira naho nyine yanyagiye kugira ngo bashobore kujya afishe. So urabona ko ikibazo nicyo gituma twashatse kubigira birebire cyane kuko ari umugenzi. Ubwa mbere na mbere nagira ndabashimira abamenyesha amakuru ukuntu mwaje. Ikintu nobasaba ni ugushigikira umuziki mwirirwa amajoro n'umurango kugira umuziki w'Uburundi utera intambwe. Ariko haje ibintu baca bavuga ati Natasha yarabuze abamenyesha amakuru. Ubu niyo bakivuga kandi umuririmbyi adukuriye niyo ariko aratuma abantu mu Facebook. Si ubwa mbere abivuga muca mumenya uwo ari we. Ni papa wacu n'umugabo niwe yadukuriye mu muziki ariko akavuga ivyo igihe ciwe nta numwe yavuze ati yabuze abamenyesha amakuru. Ariko je ndiko ndakora mu bagore mu baririmbyi fisi ikintu negeze guhamagara abamenyesha amakuru. Jewe uno munsi ndi Natasha kubera abamenyesha amakuru mwebwe nyene n'abandi bataje. Numvise indirimbo yiwanje icyo muri radio ndanezerwa na famille yose kabimenya.
siko numvise indirimbo y'umurundi iriko raca mu radio canke ngiye no muri boîte atari iwanje ndanezerwa cyane uno munsi ari ibintu mpeba narahevye amazu uraze amazu yo muri ville narahevye imodoka narahevye ibintu byinshi kubera umuziki ariko haje ikintu kimanura Natasha sinzokemera sishobora kwemera kubera abatoyi bacu bariho ari abana bazuririmba rero tuzobasigira iki jewe ejo ndashobora kuba manager ndashobora gufata nk'abana 10 cyangwa 3 bagitangura uno munsi rero nzobabwira iki naragiye muri Tanzania nta na kimwe nakuyeyo naragiye muri Amerika nta na kimwe muri Uganda ifo ndabe ukuntu umuziki ayo mahera ashira mu muziki ari abantu bavuga ati yavuze aho urashira amahera bien sûr ivideo nziza n'amahera uno munsi niko na freshe kubera amahera imisha tubona imisi yose kubera amahera siko video nkora ni kubera amahera wakati nilikuwa bwiza ige nari mu bwiza kugicumi kujya gatatu mu kinama na numwe yamenye akini barabizi amahera kwisi ni kitu gani uno munsi abaririmbyi benshi bagucinya bitanda kubera kubura amahera siko nanje nikipata yengine ndosa yandi noko ibisumbaga kubera ndafise indoto ndafise ibintu byinshi na abantu barashobora kuvuga ati yeye kubera afise urumva oya sikubera afise bazana n'ayandi babona indoto mfise dufise indoto nyinshi abaririmbyi arabaririmbyi abagezanje muramvuga ninamufasha urya sizogenda kandi muri Tanzania cyangwa mu Uganda cyangwa muri Kenya nico gituma uno munsi indoto ya studio ni kubera iki televiziyo radio ariko subunyene narabivuze biri muri biko bizoza kandi bizoza subunyene itaza kwa myaka 15 ariko narabivuze ko nzobikora kandi zobikora kubera mfise shaka arabaririmbyi benshi tuzobasigira iki imyaka iriko ragenda muri diza n'ubunyene ibaze Leila umwana wanje wa mbere mumubonye umenga ni mukuru wanje cyangwa umutwe wanje ndamushize muri Facebook bavuga ati no Leila suri wawe haci imyaka ingahe 13 ans siko ariko abantu benshi bavuga ati no sumwana niyo nogenda mu butare bavuga ati sumwana uri wawe imyaka iragenda tuzosigira iki abatoyi bacu rero umuyo rero mu papa wacu agaca bw'gena mu Facebook mwandike Natasha yararanguye abajournalist na mu journalist je sinangamaye umujournalist ari ngaha ambwira umunsi namuhaye amahera kugira indirimbo z'abandi nizivuze cyangwa avuze gusa Natasha na numwe mwivuge ngaburenga n'abandi bari yanze na numwe ndakora kandi umuntu akora murabubona noshira indirimbo imaze 10 ans na pako nyimbo za moto ndanoma sawa sisi tunaenda tugenda n'igihe tunaleta vitu ni kubera tutambara ubusa nk'abanda ubazanye kasiringi kande tumata ku yuru turagerageza kwambara utuchikomba ariko na n'umunsi utaona la viande hakuna sawa turagerageza kwambara nk'abandi batubone ari abantu bavuga ati wewe murambara bien ko aba ati nkakera zamani walikuwa navana kucha ariko nitushaka kwambara nkakera batubwire bo murambara kama baba mapasiteri aho ni sawa ariko umuziki turabira abandi aho bageze kugira indirimbo zacu zice mu mateleviziyo ndabasabye mufashe umuziki w'Uburundi je uno munsi ndabivuze nka Natasha kubera iki abagore bataririmba abakobwa barihe uno munsi araza indirimbo zibiri agatakara ndabibona bikanshavuza ariko uno munsi turonse amastudio 10 turonse imitima ya Natasha turonka abaririmbyi nk'abandi ivi tuko arabaririmbyi bavuga 2 3 4 basi undaje anashana lala je biranshavuza akina sema ndose mwaye nzobikora usibifanye leo bacha bavuga ati vyanse ibi bya malebo ugasanga wenyene hakuna chenye mareta acha kwanza tufanye kazi haya na masaa ya kazi uno munsi nilionesha mshimamo wangu nilionesha Natasha na shimama wapi niliacha franga milioni pole atawambia na yansi bavuze Natasha yavuze avuye mu Utaliano alisema anasiika
nilisirika kwa sababu abo bari banshitse sishobora kuvyemera kubera iki jewe sishobora kuvuga ikintu juu niko Murundi juu nibikunda Natasha tumushirenga ndashobora kuvuga ijambo ntegeza kuvuga ijambo nabitanguye no munsi batubere bana organize bitu byabo bamenye ko Natasha afise droit ziwe kandi nuko nyene nta muntu asohora video banacheza nyimbo yangu batazingene unaenda mwamvio kuna tetemeka ndege ziko iguye nasiza abana babiri nasiza umuryango mama nabo tuvukana ugashika hariya bakabana kukoroga murabizi igihugu kama sio kenu ari ukuntu bagufata ariko byose turikawusha dushitse nga tukavuga la noma mubibona gute ubu rero ufise gute ariko icyo nababwiye abajournaliste muri gaha mwirirwa majoro nimuzo kwemere umuririmbyi bamusuzugure ati yeye balimukomesha na ile kazi yote ulikuwa unafanya miezi 3 miezi 4 cyangwa umwaka bicha bigwiza zero musaide muziki wa Burundi mufashe abaririmbyi b'abarundi uko mubikora ju umushitsi arashobora kuza kagenda nazo kwibuka niwo mwandike murambona bariri abajournaliste bandikira abaririmbyi je mwana ndagushirako babibonye reka mvuga nacho nakuna jibu ni wapi ni zero arakubloka change ntaguwe na mwiriwe ariko uno munsi wandikiye Natasha arakubwira wow c'est bien mukavugana n'ivyiyumvira mufashe muziki mu Burundi musise muri aragara cyangwa ugarafise uganafise mufashe muziki mu Burundi turi inyuma tuvyemere dufashe muziki mu Burundi naco mudakora mu bya abajournaliste mwirigwa amajeno no murango nguma ndabivuga tuza tugira ama interview ama emission kugira abarundi bavyumve bakunda imiziki yiwacu kandi barabikoze ndashimye n'abarundi kuntu basigaye batamba imiziki yiwacu kandi bagayikunda ahantu hose ncabavuga mubona gute duga manuka umenga hagati bahevye siko ni hatari sana ni noma Patrick reka ndakwishura cyane kujibiye nitaka baramuke kwanza kubera ndabakunda kandi tubakunda uno munsi ndi Natasha kubera mwebwe ndashobora gusohora indirimbo na Beyonce akiri kama mwe mnanifungia milango na kintu na numwe yovyumva atari timu marezo zuzu cyangwa shirehe ni mwe kandi ndabashimye cyane je ndi Natasha ariko ndiko ndavugira abandi ba Natasha basimba dume ni benshi basimba dike ni benshi aho ushaka kuvuga abagabo n'abagore umwanya w'amajambo waraheze dukore nitokwamba iminsi yose tuvuga papa oya Natasha kubera ibaze kubasuzugura umuririmbyi ugatuma abantu batuke abajournaliste ukacumubwira Natasha yararanguye abajournaliste ni mora mwirirwa tubabona iminsi yose kubaririmbyi bato mwirirwa muvuza indirimbo z'abaririmbyi bato banyanyane barabarangura na sivyo ni jini kwa natumika wanataka kunidekuraje never mimi niliishi sehemu narabaye ahantu bavuga ati Natasha ni waririmba bazogufata umara lakini leo niko rais wa muziki rais wa kila kitu batoto wote bararabira ko Natasha nari ningikwa dekuraje uno munsi sinari kubanga n'umugabo wanje yarambwiye singi kubona kubera naramubwiye katara wache umuziki ndoyo akaupatia nguvu nicho kituma mubona na eleta vitu vizuri kubera nawe nyene arashigikira mama wanje acashigikira familia abagenzi nabo nyene abajournaliste niba babeshe babakate nguvu ati Natasha yararambuye abajournaliste umuririmbyi ukabivuga ugatuma abantu babivuge bavyandike muri Facebook bajya baririmbyi bose bavyumvise kubazotinya guhamagara ati nitubamagara bazivuga ko tubaranguye kubasuzugura kama unazeka toka wende tukupatie fimbo tukusaidie sawa na sisi tutazeka batatufanya hivyo kama ulizeka kwa roho nzuri uraronga n'abantu batakupatia hata hiyo fimbo change bagufata n'ukuboko tusirete bitu ejo azozuntu mwana sinuza n'ivyo bintu byo kuvuga change ndamwereka inzira jewe uno munsi mbonye kaja nini ari bibazo n'umubaza niyo atakiza bishasha ariko arahamya dushikana
uragenda mu Butaliyano bakakubwira kashani ari ikintu zo mubaza, lakini vitu ya maneno ugasanga niseme nywele ya mweupe ni siwi kama na vituzi, lakini tufanye kazi. Musitiki mtu abadanganye uke muri bya bamagaye ashabarangura cyangwa umwana anavuma kubera kanyimbo kake ni kazo kari keza kavuze bakisema yamwari biki reka turabe arimo wekora yani nikugira ukore abandi bakore. Bona hivi sipigu mu radio sana kubera nagishasha visi narazanye muri janvier hata na webeli abantu bashaka ibishashi misi yose bashaka muri 2 mois ikintu gishashi ndabizi so sino kwidoga kubera iki muri iminsi batavuza Natasha cyane kubera sina kipe bavuze zige ndirimbo baravye ati iyi nyimbo ni amapenzi reka dushire duga uno musi samedi ivi reka dushire ibi kwera arabasheni reka dushire yanaka kubera ubu kandi sishavura rero turekivyo. Patrick, pardon, sorry, niongee mu Kitaliano nilikuwa Italy, Mungu alinisaidia, nilikuwa naenda juu familia sana kwa kusherehekea Pasaka kwa sababu mume wangu ni Mkatolika na familia yake najua ni Italy ni sehemu ya Wakristo sana. Lakini Mungu alisaidia, kuna waandishi wa habari walinitafuta, lakini nikasema siwezi ongelea kitu kwa sababu aliona ile siku rais president wetu alinipokea, wakataka kujua ile trophy nilipata ni yaye na kwa nini rais, kwa sababu sio msanii wowote anakutanana na president. Mimi sasa ni walitaka kujua Natasha ni nani, na wakiangalia kazi zangu wanaona kama zinasonga mbele na niko msanii ambapo na wainteresse. Na Mungu akasaidia, kuna mtu ambapo anataka kushimamia kazi zangu nikirudia mwezi wa 7, lakini ni kwa sababu kuna kazi nyingi, kuna mashow, kuna vitu vingi sitaki kuongelea. Mwezi wa 7 mara mingi tunaenda mwezi wa 7 tariki za mwanzo nikienda namalizia kontra, na kuna mtu ambapo anataka kunisaidia kazi zangu za nje ya nchi Europe. Sawa, Mungu atanisaidia. Gisi Rafa hivi, DJ Rafa, manager Rafa ananisaidia hapa Burundi, ni kama Kampala kuna mtu ananisaidia hivyo. Sasa na kule Ulaya kuna mtu ambapo anapenda shimamia kazi zangu za muziki ili nipate concerts na mafestival ama papo nyimbo ya Ulaya. Nikitoa hata kule mnasema kwa nini Natasha ikuanzia huku, ilianzia Italy. Mativi ya kule ipige nyimbo zenyewe wanataka, wananiambia imba hivi, fanya hivi, fanya video hapa. Lakini Burundi ni kwetu na Afrika ni kwetu. Hivyo gisi wengine walipanda hivyo, na hiyo ni bahati, lakini kontra zote zitamalizika ama masikilizano nikirudia Ulaya, Mungu akisaidia, lakini kitu chote ni polepole. Na washukuru sana, mimi nawapenda sana na muendelee kusaidia muziki wa Burundi. Wasanii wanawapenda, wanatumika. Kuna wasanii halali usiku na mchana juu apite kwenye TV na radio ili kesho na yeye auze hata kinga. Sasa msaidie muziki wa Burundi, naomba sana. Leo tunaonana kila siku, najua anakuwa na vitu vingi. Mara nyingi Rafa ndio anakujaka kwa sababu yeye ana mambo yenye ataongelea kwangu, na yeye bila mimi unajua yeye ndio manager, yeye ndio kila kitu, anajua Kenya anaongelea, na akichukua decision lazima nifuatilie hivyo kwa sababu mimi siko mimi kama mimi, kuna mtu ambaye ananifanya nikuwe kama mimi. Na pia nawashukuru wote, nawashukuru nyinyi wote. Kitu nasema sana, muimbaji hata kesho akisema mimi nimekatara kupanda hivi kwa sababu ya hivi, mseme sawa, mtusaidie sana, kwa sababu ukikataa unasema ule msanii kajiona pala, hakuna sehemu unalala. Sasa usiku unafanya unanipigia muziki kufanya, lazima msaidie muziki wa Burundi. Waimbaji wanatafuta support yenu, waimbaji muwasaidie. Waimbaji wanaimbia nyimbo za dini, waimbaji kama sisi mtusaidie sana, muziki wetu upendwe, na bila muziki hakuna amani. Ukikuwa na hasira lazima uimbe, usikie muziki. Mtusaidie sana waimbaji, na waza waimbaji wenzangu wamefurahia kuna gisi leo nimeanzia hivyo. Wanaona kama niko na roho ngumu, lakini niko na roho ngumu kwa sababu
Muziki nilipata shida siku za nyuma sana, na ndio maana hakuna kitu kwa leo hivi napumua, nashukuru Mungu. Hakuna mtu ambaye ataweza kunishtua kwa sababu ya pesa, ama kwa sababu kama lileta mwimbaji mimi nishtuke kwa sababu kama sikuingia musene moja na mwimbaji fulani mimi nishtuke. Never. Nikitaka kumuita nitamuita. Tena atakuja kwa sherehe yangu ama namuitisha tu. Lakini napendelea kuimba naye na watu wafurahi kwa sababu watu wanataka kuniona. Lakini kwa sasa tusitiki mtu kutushusha. Muziki ni mgumu. Muziki ni mgumu sana. Muda wa maneno umekwisha. Tufanye kazi na mtafurahi sana. Waimbaji wenzangu watumike na muendelee kutusupport. Nawapenda sana na washukuru.